ntihagire umuntu arambirwa gukora ibyiza, ntihagire umuntu arambirwa mu ngoro y'Imana, ntihagire umuntu arambirwa gushishikara iby'agakiza, kuko mfise iri jambo rivuga ngo ibyo uri kurakora biriko birandikwa kandi hariho umunsi bizosomwa. Yesu nashimwe. Nawe wurira, mfise iri jambo rivuga ngo buzijwi ryawe ryoye kurira, kuko ibikorwa byawe bizokwibukwa. Haleluya. Ndazi hariho abarushe muri kino gitondo, hariho abantu barushe bamaze iminsi barira bari imbere y'Imana, mugumva ihumure rivuga ngo haleluya, buzijwi ryawe ryoye kurira, kuko ibikorwa byawe bizokwibukwa. Yesu nashimwe. Yesu Imana yo mwijuru irakoze, uduhaye kongera gukorana ngo twumve amajambo yayo. Twongera kuri izi ndirimbo tumaze kumva z'abaririmbyi. Rero dusome ijambo ry'Imana, dusome muri kiriya gitabo ca Yeremiya 31, Yeremiya igice ca 31. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Yeremiya 31 turasoma 15, turashishikara kugeza kuri 16. Ndumva benshi bahashitse, tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uku ni kuhoraho agize ati, nduru yumvikana irama, amaborogo n'amarira menshi. Rakeri aririra abana biwe, yanka kwirugwa umubabaro w'abana kuko batakiriho. 16. Uku ni kuhoraho agize ati, buza ijwi ryawe ryoye kurira, n'amaso yawe yoye gukorora amosozi, kuko ibikorwa byawe bizokwishurwa. Ni kuhoraho agize, kandi bazosubira kugaruka bavuye mu gihugu c'abansi. Yesu nashimwe. Dusome kandi muri iki gitabo ca Malaki igice ca 3, dusome n'umurongo wa 16. Malaki, igitabo gihereza isezerano rya kera 3, dusome ku murongo wa 16 kugeza kuri 18. Malaki 3:16 aravuga ngo abubaha Imana uko bazomera. Nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Uku ni kuhoraho nyene ngabagize ati, bazoba abantu banje ku munsi nzoshinga, babe abo niharije ubwanje, kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera. Aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi, ry'ukorera Imana n'utayikorera. Imana idufashe. Duhereze mu cete Pawulo yandikiye abigalatiya igice ca 6 n'umurongo w'9. Cete Pawulo yandikiye abigalatiya, turasoma igice ca 6 umurongo w'9. Cete Pawulo yandikiye abigalatiya igice 6 ku murongo w'9, dusome uwo murongo wonyene. Aravuga ngo twame dukora ibyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambigwa.
twame dukora ibyiza ntiducobogore kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Twongere dusenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Mana, nupfukamigwe, nuhabwe icubahiro cose. Mana, turakunamiye, niwe wahamagaye ishengero, niwe wuguruye birakunda. Mana, ushiraho umunsi wundi wo kumva ubutumwa bwiza. None ngira ishengero ryawe wamaze kurizana, kandi ndazi ko ari wogira urigaburire. Turaguhaye kaze Mana, uhamvye umuntu wese mw'izina rya Yesu Kristo. Ugenderere wese Mana yaje hano, ushike mu mutima wiwe kugira ngo Mana uhishure amabanga, kandi nyakubahwa ugiraho ukuye umuntu naho mushikanye. Nanje mpagaze hano ntihaboneke jewe, ariko Mana haboneke wewe. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ugirwe mukuru ngirwe muto. Urakoze ko vyumvise, mw'izina rya Yesu nsenze, amena. N'aya majambo tugiye kuganira numva mu mutima wanje muri kino gitondo, yanditse ngaha muri Yeremiya uyu murongo wa 16, niwo tuza guhagararako. N'amajambo avuga ukwibukwa k'umugororotsi. Yesu nashimwe. Umugororotsi aribukwa kandi vyiwe birandikwa. Yesu nabahezagire. Ntagira umuntu arambirwa no gukora ivy'ukugororoka, kuko birandikwa kandi vyaranditswe kandi bizosomwa. Yesu nashimwe. Twasomye rero amajambo makeya muri ino nkuru yo ngaha muri kino gitabo ca Yeremiya 31. Tuhabona Abisirayeli bari mu gihugu c'inyagano, ari inyagano mu gihugu c'i Babuloni. Bari bamaze igihe kanaka, mugabo biraboneka ko aho bari bageze bari bamaze kuruha, bari bamaze kuremerwa, bari bamaze kurambirwa, bari bafise umubabaro mwinshi mu mutima. Bari bageze kumbura aho biyumvira bati, mbega koko Imana yacu nimwe yatubwira ya majambo yose? Bariyumvira ivy'Imana bikabasiga. Usomye mu yandi majambo baravuga ngo bari i Babuloni, ngo bahora bicara ku nzuzi z'i Babuloni, ngo bakicara bakarira. Abi Babuloni bakababwira bati, bakabacokora ngo subira mu turirimbire za ndirimbo z'i Siyoni. Bakumva babacumisa icumu mu mutima, bakumva umubabaro mwinshi, bakiyumvira ati aka gacokoro Mana mbega urakabona? Yesu ntatugire neza. Umugororotsi arashobora guca mu marushwa menshi. Umugororotsi tumaze iminsi tumwumva, nejo twaramwumvise. Imbere yuko ahabwa icubahiro n'ubwiza, araca mu ntambara, araca mu marushwa, arashobora guca mu gitutu c'umwiza w'urupfu, agashikayo. Yesu atugire neza. Mugabo hari ijambo ryiza rivuga ngo, mbega ku mugororotsi akizwa agarukiye ku manga, iherezo ry'umunyakibi n'utubaha Imana ryoryo riri hehe? Yesu atugire neza. Ntihagira umuntu arambirwa gukora ibyiza, ntihagira umuntu arambirwa mu ngoro y'Imana, ntihagira umuntu arambirwa gushishikara ivy'agakiza, kuko mfise iri jambo rivuga ngo ivyo uriko urakora biriko birandikwa, kandi hariho umunsi bizosomwa. Yesu nashimwe. Nawe urira, mfise iri jambo rivuga ngo buzi ijwi ryawe ryoye kurira, kuko ibikorwa vyawe bizokwibukwa. Haleluya. Ndazi hariho abarushe muri kino gitondo, hariho abantu barushe, bamaze iminsi barira, bari imbere y'Imana. Mukumva ihumure rivuga ngo
haleluya. buzi ijwi ryawe ryoye kurira, kuko ibikorwa byawe bizokwibukwa. Yesu nashimwe. Aba twabonye ngaho ku murongo wa 15 hari amajambo ateye ubwoba ababaje ngo uku ni kuhora hagize ati induru yumvikanirama amaborogo n'amarira menshi. Rakeri aririra abana biwe yanka kwiruka umubabaro w'abana kuko batakiriho. Bene data, umuvyeyi yabuze abana si coroshe kumwirura. Urumva Rakeri ni ikigereranyo c'umuvyeyi w'Abisirayeli bose bamaze gukurwa i Yerusalemu bakajanwa i Babuloni. Harasigaye abavyeyi i Siyoni, harasigaye abavyeyi batajanywe. Baratwara abahungu babo bose, baratwarwa i Babuloni. Baratwara abakobwa babo bose, barabatwara. Iki ni ikigereranyo kandi cyariko kiravuga ibizoba igihe Yesu azovuka, ukuntu abana bose bakiri bato batarakwisa imyaka 2 bazokwicwa. Hakumvikana induru irama, hakumvikana induru nyinshi, abantu bikanga ico birura. Murumva ko byari ibintu bitoroshe. N'ubu rero naha bari abasigaye i Yerusalemu bataza babiyo baroye, batazi ko bazosubira kubabona. Bahumvikana umuborogo i Yerusalemu ati Mana, ibintu bizohera ryari? Abana bacu ntitugisubira kubabona. Yesu atugirire neza. Bariko bararira, guhumvikana induru nyishirama, ngo ewe bana bacu, ewe bana bacu, ibi bintu bizomera gute? Bari barushe birumvikana, sivyo? Bari bababaye. Mugabijwi ry'Imana ricarira ati bukaribasangayo, naho mubabaye buzi ijwi ryawe ryoye kurira, buza amaso yawe yoye gukorera amosozi, kuko ibikorwa byawe bizokwishurwa. Yesu nashimwe. Imana ni nyamasezerano kandi yasezeranye ntizikubesha. Bene data, Imana ni nyanishengero kandi zorizigama kugeza rigejeje mu ijuru. Yesu nashimwe. Imazi iraza abayo mwibanga ryayo, iraza abantu bayo, iraza abayiririra ku murango no mwijoro. Hajya wapfukamye urira, naho ubona umenga ntiwabonye inyishu, Imana yaravyumvise iretera. Haleluya. Iri hejuru ya byose, iguma ikontrol ibintu byose, nubiri ngaha iri kurera umuntu wese ica yibwira. Haleluya. Yesu nashimwe. Bararira, mugabo irababwira bati reka kurira, ndi hano. Haleluya. Gomba mwirekere kurira, naho muriko murarira hari ibiruta ivyo muzobona. Sifa kwa Yesu. Ibintu nibizoherera ngaho. Umugorotsi ntazohereza mu mubabaro. Umviriza, umugorotsi ntazohereza mu mubabaro, ariko umugorotsi azonezerwa. Amen. Haleluya. Umviriza, naho urushe ntibizoherera ngaho. Ndakuremesheje umira kuri Yesu, naho waruha umirako ntumuveko, kuko ntibizoherera aha. Tuzonezerwa, tuzokwirugwa, bizohinduka. Yesu nashimwe. Ariko tukiri mwisi, turi mu mababaro mwinshi. Twasomye aha muri Maraki ijambo ry'Imana. Maraki yavugishijwe nawe nyene mu gihe kitoroshe, igihe ca nyuma imbere yuko Yesu aza. Niwe yahishuriwe ibino bintu, kandi iki gitabo carandyoheye. Naragisomye ndumva kimishuriye ivyuko kuza kwa Yesu kwa mbere no kuzogaruka kwiwe. Maraki arahishura uko abantu bari bameze b'Imana imbere yuko Yesu aza. Niwe yahishuye irya nyuma, kandi usomye ukaraba niko bizoba binameze imbere yuko Yesu agaruka. Yesu atugirire neza. Hariho ibintu vyo guheba Imana, vyo kuyibagira. Hariho ibintu vyo gutakaza urukundo abantu bakunda Imana rwagenda rushira buke buke. Hari hasigaye ibintu
harimwo urwanko, harimwo ibintu bibi, harimwo kuryarukana, harimwo guta amasezerano, hariho ibintu byinshi. Mugabo rero aha muri iki gice cya gatatu aravuga, arabwira abubaha Imana uko bazomera. Yesu nashimwe. Naho biruko, haleluya, naho biruko hariho amasigarira, ntibazohera bose. Yesu nashimwe. Naho abantu boryarukana, naho abantu bokwamvurira amaboko ibigabitanyo, Imana irafise abayo, ntibazohera. Haleluya. Ndakwipfurije kuba mu masigarira, uzobemwo, uzusanga Imana ivuga ngo n'uyu ntiyanduje imyambaro yiwe. Yesu nashimwe. Aravuga ngo nuko abubaha Uhoraho baraganira, kandi igitabo candikirwa imbere y'Uhoraho c'icibutso kivuga ivyo baganiriye. Yesu nashimwe. Abubaha Uhoraho, biraboneka muri kino gihe cari igihe kibi, igihe kigoye, bigoye no kuvugira habona. Mugabo hariho abantu bubaha Imana, hariho abantu bubaha Uhoraho, abo naho batarinda kuja haboneka, sinzi ukuntu bahura, mugabo bakaja imbere y'Imana kavuga ati Mana turababaye, izina ryawe ryaratutswe, izina ryawe iratutswe, Mana turababaye. Wogira n'ukwidoga, mugabo ngo bariko barabiganira aho bari, hariho ibitabo biriko birandikwa. Timubarabe barya abantu bariko baravuga ibi bintu, bariko bavuga ku vy'iwanje. Yesu nashimwe. Bene data, nta gihe naho coba kibi, umuntu naho yoba ariwe agoma atakambira Imana, sivyo? Kuko iguma yandika, irafise sekretariya idatakaza ikintu na kimwe. Yesu nashimwe. Ivyo umuntu n'ivyiyumviro siko handikwa mu gitabo c'icibutso c'abubaha Uhoraho, bakiyumvira izina ryiwe. N'abantu biyumvira gusa, Imana iravyandika. Yesu nashimwe. Upfe kwiyumvira ivyiza, Imana iravyandika. Yesu nahabwe icubahiro. Nta kintu na kimwe gihishijwe. Umve buzijwi ryawe ryoye kurira, kuko vyaranditswe. Haleluya. Naho tubabazwa, naho turuha, ivyacu biriko birandikwa. Y'igihumure. Sifa kwa Yesu. Naho umaze iminsi urira, buzijwi ryoye kurira, ivyo vyarumviswe, kandi ibikorwa vyawe bizishugwa. Nturaburure, ntuhebe. Ngiryo. Yesu nashimwe. Upfe kutayiheba. Yesu nashimwe. Abiyonjorora atanyanduruko nibo bazomaramara, mugabo abantu bayizera bakayizigira bakayigumako ntibazomaramazwa. Yesu nahabwe icubahiro. Ngo hariho umunsi Imana ivuga ngo bazoba banje. Abo bantu hariho umunsi uzotandukanya ibintu n'ibindi. Yesu adutabare. Umve, hariho umunsi uzotandukanya ibintu n'ibindi. Hariho umunsi uzotandukanya abantu n'abandi. Ijambo ry'Imana yavuga ngo azotandukanya abantu nk'utandukanya intama n'impene, ngo intama zishira iburyo, impene zishira ibumoso. Hariho abazobwira ati mviraho mwabakora ibiziramwe. Navyo nyene birandikwa. Imana idutabare. Ntihagira umuntu arambirwa gukora ivyiza, biriko birandikwa kandi uzobihembekwa. Haleluya. Imana iriko iravyandika kandi izobiguhembera. Hazobaho ngo umunsi Imana isubira guhamagara, igashiraho itandukaniro, ikerekana abantu basigaye mu bandi batiyanduje. Yesu nashimwe. Erega igihe kibi kirabaho, ukwandura kukabaho. Imana idutabara. Mugabo hari abantu bafise ibanga. Ijambo ry'Imana ngo bubaha Imana barafise ibanga muri bo. Ibanga ry'Uhoraho rifise n'abamwubaha. Hariho abantu bagenda n'ibanga, hariho abantu badapfa kwiyanduza, hariho abantu basuzuma igihe bakakimenya, bakamenya ati iki gihe kizanye kwandura. Umve, harageze kuhora,
harageze kuvuga umuntu akamenya igihe arimwo akamenya kugitandukanya n'ibindi bihe. Yesu nashimwe. Siko umuntu akimenya agatandukanya ibintu ibyo bene data biriko birandikwa. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bijya wiyumvirira hariya winyegeje uti ewe Mana tabara abisirayeli, garukana ivyizigiro vy'abayakobo. Bijya Imana iravyumva kandi iraje kugutabara. Haleluya. Imana iriho. Yesu nahabwe icubahiro. Ivyo birabaho. Turabona abantu b'Imana, Imana yibutse. Turabe ijambo ry'Imana muri Daniyeli igice ca 10 umurongo wa 12. Si vy'amajambo gusa mugabo nukuri kw'ivyanditswe. 10 dusome ku murongo wa 12. Daniyeli, ivyo dukora, ivyo tuvuga n'ingeso mbere Imana irazandika, Imana irakota, Imana iraraba umuntu wese ivyiwe n'ingeso n'inyifato vyose irabiraba. Dusome Daniyeli iki gice ca 10:12. Maze arambwira ati ntaco utinya Daniyeli, kuko uhereye umunsi wagize gute? Washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amajambo yawe yaragize gute? Yarumviswe. Imana ishimwe. Daniyeli yari muri iki gihe nawe nyene yari i Babuloni, nawe nyene yaragoreweyo. Hanyuma uyu mwami w'i Babuloni ngo arota inzozi zikomeye. Beluteshaza ararota ibintu bigoye, ibintu biramurusha. Aravuga ati ngo munsigurire. Iki gihe bari bamusiguriye, Daniyeli arahishurirwa ivyo bintu. Abona n'intambara ikomeye itigeze kubaho, abona n'ibintu bigoye guhanga amaso. Daniyeli muri we ngo yumva umutima uramuvuyemwo, yumva insogi zitanguye gusha, yumva arabuze uko agira. Aca aravuga ati Mana oya, Mana oya. Aja imbere y'Imana ararira ngo amara iminsi 21. Avuga ati nta n'ikintu kiryoshe nzosubira kurya muri ino minsi. Arasenga Imana, aringinga Imana. Umve, inyuma y'iminsi 21 ni Imana yatuma marayika ati genda urabe Daniyeli ahantu apfukamye. Yesu nashimwe. Genda umubwire uti kuva wa munsi wapfukama ugashinga ikirenge, haleluya, ukicisha bugufi. Naravyumvise, narabibonye, niho nari naho haize iminsi 21 niho nari. Haleluya. Hari aho umuntu asenga ukamenga ntako arishugwa, mugumviriza nturambirwe. Yaravyumvise. Haleluya. Erega ibona vyose, erega iri kurakontorora vyose. Ntubone hoba hari kuri kora pararangana, ariko iri kwirabiraho. Ni saha y'Imana itaragera. Yesu nashimwe. Acarate muntu w'umukundwa cyane, umviriza kuva wapfukama hajya inyishu yaraje. Gusa habaye intambara mu kirere irakomera. Haleluya. Haraho inyishu itangirwa n'ibintu mugabo naho yoteba, haleluya, izoza. Naho inyishu yawe yoteba izoza. Yesu nashimwe. Naho vyoteba reka tubirindire twihanganye. Siko naho vyoteba ko turabanya amasezerano tuzobibona. Ajarabwirwa ku murongo wa 19 ngo arambwira ati we muntu w'umukundwa cyane, ntaco utinya, mpore gira amahoro. Ngo akibimubwira cararemerana ati databuja nuvuge kuko subijemo intege. Acarumva ati kabundi ariko iravyumva n'ukuntu merewe. Yesu nashimwe. Ati ntaco vuga. Haleluya. Yonsubijemo intege. Hari umunsi Imana ikugendera warusha, ariko kumva turansubijemo intege, ukumva uti haleluya, amen, ukavuga amen ivuye mu mutima, uti Imana urakoze. Warabibonye kandi uranzi, ukumva uranezerewe, nturambirwe. Buza ijwi ryawe ryoye kurira, buza amaso yawe yo gukora amosozi, kuko ibikorwa byawe bizokwishurwa. Yesu nashimwe. Abera bamye baca mu bibazo, sitwe dutanguye, vyaramyeho. Hariho umuntu witwa Morodekayi, ntitwobisoma vyose. Morodekayi ivyiwe vyari umenga vyarirengagijwe.
mugabo byari byaranditswe ahantu. Yesu nashimwe. Moridekayi yari umugororotsi, yibera ku irembo ry'ibwami, nta bindi bintu ntavyo yarondera vy'indani, yari yibereye aho kandi yari satisfait, yaranezerewe n'ivyo Imana yamuhaye. Ndi paranto nzobugumamwo, nzoshima Imana, patroni yaza nzokugura yirenganire nezerewe. Moridekayi niko yari ameze. Umunsi umwe abantu ibigogi bibiri uwitwa Bigita na Tereshi baravugana baraganira, bati umwami tumwice. Yesu adufashe. Baje inama yo kwica umwami, mugabo Moridekayi aravyumva. Moridekayi yari umugororotsi, ivyo bintu biramunanira kuguma muri we. Aragenda arabihishurira umwami, ati mwami, muri barya abantu nyene bari hafi yawe, Bigita na Tereshi bagomba kukwica. Inama yaraheze. Umwami arahana Bigita na Tereshi, mugabo Moridekayi yigumira gusunika umuryango, nta no kumushira ku mutima ati nindi yabivuze. Yesu nashimwe. Simpaka ngo uzoveho ubwiwe ngo urakoze, n'abatoyi kubwira birandikwa. Haleluya. Simpaka ngo yende gushimirwa aho nyene, ivyo wabiriko birategurwa. Yesu nashimwe. Igihe kizogera, igihe kiragera, Moridekayi acibereye hahandi haduka inama zo guhonya abayuda, harimo na Moridekayi, mbere ari wabaye uwa mbere. Kandi itariki irashingwa, kandi iregereza, itariki iregereza yuko babahungu bafise ivyageze bidasa n'ivy'abandi bakwiye gupfa, kandi vyari vyarasinywe n'umwami n'ikidodo ciwe kiriko. Kandi ivyo ngo vyari vyageze vya Mede na Peresi kizira ko bihinduka. Nta n'ikintu cari ko bihindura na kimwe, kuko n'umwami yari yahejeje, none ubundi yabihindura ninde? Ariko Imana. Yesu nashimwe. Biri hafi kuba. Haleluya. Moridekayi aribukwa, umwami arari joro atasinziriye, aravuga ati ibintu nibiki, ibintu ko bitahora bimbako. Arahamagara abasekreteri, arahamagara abantu bamukikuje, ati zane ibitabo birunze ngaho, bibiliyoteke iriho. Haleluya. Hari ibintu vyanditswe, nimunsomere itiro ryaheze. Aho bamusomeye baca bagwa ku vyo Moridekayi yakoze, ugira nivyo vyari vyanditswe vyonyene, ariko batanguye ku vyo Moridekayi yakoze kuko bwacapfa. Yesu nashimwe. Imana nicegwa, uko iteba niko itebuka, yirindira uyizigiye, Imana iratabara. Yesu nashimwe. Hagira hagera nyene. Haleluya. Ya bagize hatya abona Imana iraserutse, ati vyanditswe ngo umunsi munaka yari amatarikaya, Bigita na Tereshi bagiye inama yo kwica umwami. Moridekayi umuyuda umugororotsi niwe wenyene yaje kubivuga. None ya umwami acarakogwa ku mutima, ivyo vyarabaye, acaravyibuka. Uwo Moridekayi numwe ari ngaho kugeza ubu nacarahabwa. Umugororotsi yibutswe. Yesu nashimwe. Bati nacarahabwa none, ati nukuri nta na kimwe. Aracugara umuryango, nuba ari harya nyene nubu ni hari. Ya sifa kwa Yesu. Umwe yavuga ati tuzobamanika, yari asize ngo agishinze mbere, aje gusaba Moridekayi kugira ngo amutware. Umwami bica birahinduka, burakeye aje aravuga ati mbega ndabira abakuru baraho hanze. Atego kabisa bariho. Ninde? Umwe mumaze imisi musangira, ni Hamani. Hamani ni warate mubwire, umviriza. Umugororotsi agira tabagwe. Yesu nashimwe. Genda ugirira ibi nibi umugororotsi, kuko ivyiwe twasanze vyaranditswe. Haleluya. Imana iramugirira neza. Bene data, ntihagira ucobogora gukora ivyiza kuko biriko birandikwa. Yesu nashimwe. Kubera iki Imana iri kwiraremesha bubaho Uhoraho? Ni kuko
bakiri mu isi bari mu marushwa menshi, bari mu ntambara nyinshi, ivyoriza umuntu ntibizobura. Ejo twumvise ijambo rivuga ngo azohanagura amosozi yacu, siko? Azoyihanagura koko. Yesu nashimwe. Nazohanagura utarize. Erega azohanagura abarize. Erega urashobora kurira, sibyo? Umuntu ararira akiri mu isi, arashobora kurira. Reka turabe, twamaze kubibona noneho ajya muri Yeremiya 31:15 twahasomye. Urumva ko hari abantu b'amasezerano, abantu b'Imana, mugabo bararira, w'induru ziravuga bati mbega ibi bintu tuzobivamo gute, ntituzokwirugwa gute, tuzosubira kubona abacu gute? Mugabo Imana irazira babwira ati nimureke kurira. Yesu nashimwe. Twabibonye bajya abisirayeli aha muri Maraki, burya aha Imana yababwiye uku hariho ibintu biriko biravugwa. Usomye ajya mu mirongo ya 14 na 15 aha muri Maraki twasomye 3. Abisirayeli aba bantu b'Imana bari bageze ahantu biyumvira bati mbega none burabibona umuntu yarushe arabatse Imana tunoneka Mana, mbega uracariho, mbega twapfuye iki, mbega none ahandi wowe urahabona, sivyo? Ntawe birashikira. Yesu natugire neza, ka turaba byashikiye ngira si wewe. Ariko 13 amajambo mwamvuzi yarakomeye niko Uhoraho agize. Muravuga muti twakuvuze iki? Mwavuze ngo gukorera Imana nta kimaze, kandi muti byatwunguye iki ko twitondeye ibyo yashinze tukagendera imbere y'Uhoraho nyene ingabo twiraburaniwe. Nonehe abibone nibo twita abanyehigwe, mbere abakora ibibi bagirwa bakomeye. Ushime bagerageza Imana bagakira. Yesu adufashe. Abantu ntibari barushe, abantu bari barushe. Ati mbega Mana ibi watugize n'ibiki, ukaduha amasezerano tukaba turiko turateseka ngaha. Yesu adufashe. Wewe wahibura bibonaga Mana, abibone nibo banyehigwe, ibura bibonaga Mana. Yesu adutabare. Kuruha birabaho. Yesu adufashe. Kwabakora ibibi nibo bagirwa bakomeye. Reka ni mwisi. Yesu atugire neza. Turacari mwisi. Reka dusome Yeremiya 12. Abantu b'Imana baraciye mu mageragezwa menshi, mugabo Imana irabaruhura. Yeremiya 12. Dusome umurongo wa mbere. Yeremiya 12 turasoma umurongo wa mbere. Ewe Uhoraho we, iyo nkuburanije uboneka kugororotse. Yamara naho nyene nogombye ko dusiguzanya, mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo niki? Niki gituma abajyarukanyi bose bidibamira ngaho? Warababaditse, mbere bashinga imizi, barakura, mbere no kwama barama, uhora hafi mu kanwa kabo, ariko ukaba kure y'imishaha yabo. Ariko wewe Uhoraho uranzi, urambona, ugerageza umutima wanje, ngurabo kukomereye. Yesu nadutabare. Uyu muntu yararushe, sivyo? Uyu muntu yararushe. Yesu natugirire neza. Aha yararushe ariyumvira ati Mana, ibintu nibiki? Kubera iki? Kubera iki Mana? Abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo. Ibi nibiki? Niki gituma abajyarukanyi aribo bidibamiye? Arabasuzuma ati nukuri warababaditse, kandi n'imizi barayishinze, barakikaraye. Yesu nadufashe. Arabihwaza urabona ko
ntaco banyiganyiza, barameze barakura, n'ivyamwa biruzuye vyabo. Mugabo twebwe abagororotse Imana, aho uri kuturaba gute? Yesu nadutabara. Aha twebwe gamana, ibi bintu ni gute? Yesu nashimwe. Haleluya. Bene data naho twoca mu marushwa, hariho kwirugwa. Turafise Imana. Iyi niyo Mana yabwiye Yesu biramuhamagara ati, ewe Yeremiya, mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ivyikinza. Sivyo? Nigihe gusa kitarashika. Yesu nashimwe. Ndi Imana ishobora vyose, ata kintu na kimwe kinanira. Yesu nashimwe. Ukwiteba ni kwitebuka kandi iratabara. Bene data naho woburusha umva ihumure niri, buzijwi ryawe ryoye kurira, kuko ibikorwa vyawe vyarumviswe kandi bizokwishurwa. Yesu nashimwe. Naho woburusha ntureburure, umve n'abandi bera ba mbere barahaciye kandi barakurindiriye, ntibarahabwa ivyasezeranywe ngo nawe utarashika. Umve rero nawe ushishikare wizeye Yesu nabahezagire. Abera baraciye mu bibazo, mugabo Imana yamye batabara. Yesu abaha umugisha. Usomye mu Kuvayo igice ca 5 urababona bari muri Egiputa, baraciye ahantu, mwangira ndakubwira ngo gutabara kw'Imana ni kuri kure, kuri hafi cane, uyizigire kandi iraje. Kuvayo 5 tusome. Aba bantu ni koko bari bababaye, bishoboka ko ubabaye nkabo, mugabo ihumure niri, ubuzijwi ryawe ryoye kurira, Imana yawe iriho. Dusome duhere ku murongo wa 19. Abo barongozi b'Abisirayeli bamenya ko babonye ibara, kuko babariwe kutazohaza itafari na rimwe kuyo baciriwe ku munsi. Bakiva kwa Farawo basanga Mose na Aroni babategereje mu nzira, barababarira batuhoraho narabe ico mudukoreye abahane, kuko mutumye Farawo n'abantu biwe batwanka urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira kuhoraho aramubaza ati, mwami niki gitumye ugirira nabi ubu bwoko, kandi niki catumye untuma? Kuko uhereye aho nashikiye kwa Farawo nkamubarira mu izina ryawe, yaciye agirira nabi ubu bwoko, nawe ntaco watabaye abantu bawe na gatoya. Yesu adutabare. Mose baramutegera, yaramaze gutwara inkuru yuko igihe kigira kigere. Igihe iyo kigira kigere haza imibabaro myinshi. Yesu nashimwe. Imbere yuko umwana avuka haba umubabaro mwinshi utigeze kumvikana. Igihe bigira bikunde, haleluya, niho umuntu aca mu mbobane. Yesu ntadufashe. Amaze kubikorokereza kwa Farawo kandi yari yizeye atumwe n'Imana, siko aragenda avuga atumve, rekura abantu baduge bashikanira Imana mu bugaragwa. Yavuze ati niyihe? Ati Imana y'Abisirayeli, Imana y'Abaheburayo yantumye, tikura ngaho bwo buhumvyi. Ibyo uvuga nibiki? Muratanguye kunebwa. Mbere ubu na vyabiganogano bahora babazanira, ubu nimwe muzoyerera igihugu muvyironderera, nta numwe azobazanira na kimwe. Muzorondera ibiganogano mukatibumba, mwongere muzana amazi nimwe mwenyene, kandi ku munsi itegeko niri ntaco muzohaza. Kuvyo mwahora mukora, ku bihumbi mwari muciriwe, n'ubu nivyo nyene hazogira ko nsanga katabikoze. Yesu adufashe. Yo baca barazana inkuru, bashitse Abisirayeli bariyumva ati, aya magorwa muduteje iyo mubihora nitwabaye muri Egiputa tukaba turapfuma tubahuku, mugabo akatuzanira ibiganogano tukaruha ubwo two twari turusha. Yesu nadutabare. Bateye amagorwa mwaje kudutera n'ibiki?
niwe washiriye inkota Farawo yo kutwica. Raba turahwereye kubera wewe. Igihe kibiyo kigeze. Yesu adufashe. Araba kwidodomba. Farawo asubira imbere y'Imana. Ati mbega Mana, mbega ibi nibiki? Aho ngiriye Farawo yongeranije ibibi. Abantu barahwereye bararushe. Abantu barapfuye. None ibi nibiki Mana? Rega bariko barantwahonije nabigize. Ati ngo niubishe. Okane niwabatabaye. N'ubu nturabatabara. Bariko barahwera. Umve Imana iratabara. Yesu nashimwe. Naho vyoba bigeze ngaho. Aho abantu bavuga bati biracitse ntibigishoboka. Oya biracashoboka. Umve Imana iri hejuru y'ivyo vyose. Imana iri hejuru y'ivyo vyose. Ishobora vyose iruta vyose. Iriho kandi n'umutabazi. Yesu nashimwe. Imana icibwira Mose, atumviriza rero Mose. Banza unyumvirize ngenda gusubiriremwo. Haleluya. Imana ije gutabara. Bati nari narabwiye Aburahamu ndamwibwira. Mugabo hari ivyo ntari bwavuge. Yesu ntashimwe. Hari ukundi ntari bwavuge. Ngira nkore ikintu mwese muzokibona. Ngira nkore ikintu gishasha. Umvira irindi zina ryanje uzobabwira. Nitwa ndiho. Nduhoraho. Ati ivyo na Aburahamu ntavyo namubwiye. Ati ico nico kizokumenyesha ngira nkore ikintu gisha. Yesu nashimwe. Genda ubwira abantu uti yumvise ukuboroga kwanyu. Yumvise imibabaro yanyu. Yumvise iminiho yanyu. Muriko muranihishwa n'abanyegiputa. Kandi ugutaka kwanyu kwaduze gushika mu gutwi kwanje. None manukanywa no kubatabara. Umve ngira nkwereke ibintu bisho. Nuwo Farawo yakwankeye azobona ibintu atari bwabona. Yesu nashimwe. Imana iriho mu mutabazi. Niri jambo rivuga ngo buzijwi ryawe ryoye kurira. Haleluya. Buza amosozi. Buza amaso yawe gukorera amosozi. Kuko ugutabaga kwawe kuri hafi. Yesu nashimwe. Ivyo wakoze vyarumviswe. None naho biruko wifashe gute muri ayo mageragezwa, muri izo ntambara? Wewe kugatwe kiwawe Imana irakubaza. None wewe uvyifashemo gute? Mbega nturi mu bantu bamvuriye amaboko ibigabitanyo? Nturi mu bantu bayivuyeko kubera ayo mageragezwa? Aha ni wewe kwisuzuma. Igirize gutabara. Mugabo ahandi yarabajeje ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga kwizera kukiri mwisi. Niyaza azosanga utaramvuriye amaboko ibigabitanyo. Azogusanga utatevye ngo uvuga uti yaratevye nta kundi. Reka turaba ukundi tugira kuko Imana yaratevye. Eliya yari umuntu w'Imana. Yari umugororotsi. Yagwanye intambara nyinshi. Mugabo Eliya aragera igihe araruha. Usomye mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 19. Eliya umuntu w'Imana amaze kugwana intambara nyinshi. Ariyumvira ati none ibi bintu bigiye kuba gute? Ehe Mana nimfume mpfa. Oya ntiharagera kupfa. Yesu nashimwe. Imana iramuraba ati Eliya ntiwopfa gupfa. Nturuwa gupfa muri no misi. Ntuwopfa utiboneye abansi. Haleluya. Bene data, hari igihe Imana izoturindiriza. Hari igihe Imana izokurindiriza. Izobanza ibone iherezo ry'ivyo bintu. Uzobanza ubone iherezo ry'ivyo bintu. Yesu nashimwe kuko warasenze kandi Imana yaravyumvise. Eliya aragenda aja ngo musi y'igiti c'umurotemo kirimwo ubugesera. Aravuga ati reka ubu bugesera bungweko jewe mfume mpfa nta kundi n'ahandi nije nsigaye jenyene. Yiyumvira ngo ni wasigaye wenyene. Oya. Ariko Imana iramusangaho. Umviriza. Imana iramusangaho. Yamubwira ati Eliya vyuka urye unywe ntiharagera kupfa. Vyuka urye unywe ubandanye urugendo. Urugendo ruracari rurerure. Ivyo wiyumvira sivyo. Yesu nashimwe. Urugendo ruracari rurerure. Urugendo ruracari rurerure.
waravyuka ararya mbere mugabo naho nyene avuga ati Mana numva nopfa. Rego umuntu araruha. Yesu nadufashe. Mugabo Imana yasubira ziramugaburira atumve nyabuna irya uzuza inda yawe. Urugendo ruracari rurerure. Umvirize hari ibintu ngisigaje kugutuma kandi uzobanza kubikora. Yesu nashimwe. Hari ibigisigaye abo batumviriza Yehu ntarasokwa kwa mavuta. Umviriza Elisa ntarasokwa kwa mavuta. Kandi ni bazosigara barakora igikorwa. Subira muri yanzira wazananye. Umviriza mwene data. Umviriza ijambo ry'Imana. Nimba wari kurabivamwo. Nimba wari kurihebura. Nimba wari kuravuga uti ntaco nkikorera Imana naco bimaze. Nimba wari kuravuga uti vyanje vyogarukira ngaha. Oya umva ijambo ry'Imana rivuga ngo subira muri iyo nzira wazananye. Haleluya. Subira muri iyo nzira wazananye. Iyi nzira y'agakiza ntukayite, ntukayihebe, naho waba ushonje, naho waba ugwaye, naho waba uremerewe n'intambara, ntuyihebe, subirayo. Nawe umaze gukora ibyaha, kaze kwa Yesu. Tunamika amaso dusenge. Tunamika amaso dusenge. Umuntu yiyumvirize mu ntambara uri kuragwana bimeze gute muri iyi minsi? Nta maboko yawe amaze kwamburira ibigabitanyo. Ucuza kwa Yesu agutabare, usubire wiyuzuze, usubire muri yanzira, usubire muri yanzira y'agakiza. Ntihagira umuntu azota Imana, ntihagira umuntu azoko izosanga umeze gute. Kwije gutabara izosanga umeze gute. Kaze wewe ushobora kubona uteje ubu busore bwandambiye nari ngira ndabivemwo ingo kwa Yesu. Wewe wibaza uti byandambiye ubu bukumi bwandambiye. Oya garuka kwa Yesu. Buzijwi ryawe ryo kurira. Kwa gusenga kwawe kwarumviswe kandi Imana iraje kugutabara. Yesu abahezagire. Nta kure Imana itosanga umuntu. Niko biri. Niko biri. Naho umengo uri kure nta kure. Wizigira Imana izokwama itabara abayizigiye kandi nubu iri kwiratabara. Mupfukama aho mugeze umuntu wese yereka umutima wiwe. Imana iraba mu mutima. Imana iraba mu mutima. Imana kandi iri kwirakora. Wizere kwiri hano, wizere kwiri kwirakora. Nivyo bikubabaje turaza kubihereza Imana. Nivyo bikubabaje urahapfa vyereka Imana, ariko reka tubanze tusabe mwarimu Celestin abanzaze asengera uyu muntu yamvuriye amoko ibigabitanyo, uyu muntu yidogeye Imana, umuntu yarageze ahantu habi ariko arasubira inyuma ariko agarutse ku Mana. Yesu amugirire neza. Turagushimiye mwami Imana nzima, urakoze ko ugendeye abantu bawe mwami, ukababwira ko hari ibyo bakwiye gukora bakabuza ijwi ryabo kugira ngo ntirire, bakabuza ijwi kugira ngo ntibashishikare kuboroga n'amaso ngo ntakorera mosozi. Mana yero byagiye mu ijuru, ibituma umuntu arira ni byinshi. Mwami nyakubahwa, aba baraje baboroga kubw'ivyaha. Mwami turakwinginze kugira ngo wamuririmbyi yaravuze ngo nabonye inzira iseruka mu maraso ya Yesu. Aba rero barizigeye amaraso, turabasengeye Mana, turabaherekeje. Mwami umuntu wese nyakubahwa yari kararirarizwa n'icaha ciwe akabaje kugira ngo umutabare, yumvise y'indemeshanyo akabaserutse hano. Mana hariho abagututse ko turumva mwami ngene iyo umuntu arushe adakontorora n'ivyo avuga. Mwami hariho abatakontoye amajambo bakuvuze ko aho vuze ngo yarakomeye. Hari abakoze ibintu Mana babona ko bikomeye n'ibikorwa vy'Imana umenga bobireka. Mwami hariho abakuvuze ko amajambo akomeye ku buryo bagenda bateterewe biyumvira ati mbega ndashobora kuyitumbera. Hariho abakoze ibintu Mana vyotuma bankurunuka, ariko ku musaraba ugishinze barizeye ko imbabazi z'Imana zikiriho, baritavye rero Mana iri jwi. Amina rije kubasubizamwo intege, natwe turabaherekeje
bagirira imbabazi Imana, bagirira ikigongwe, kuko nta n'umunyabyaha wohinda. Turasabye ngo ya maraso yawe Yesu abakure kw'ico caha, abakure kuko kugabitanya, aboza batunganye. Mwami nyakora ku ngoma niyo gusa ashobora gucecekesha ijwi ryo mu mutima, ashobora kubuza za nkengeri zivugira mu mutima w'umuntu, ashobora kubuza Mwami nyakora ku ngoma ka kabonge ko mu mutima. Amaraso yawe gusa niyo abishobora, niyo afise ubwo bubasha. Maraso ya Yesu natwe turayahamagaye muri aba bari hano, bakugwe ko ivyo vyaha nibisa navyo, bakugwe ko ivyo vyose abakoreka ivyo vyose ariko birabariza. Turabasengerero Mana, amina. Ubongeremwo intege, bongeremwo inkomezi Imana, bave ngaha bemye, bave ngaha bumva ryajwi ngo genda urahariwe, ntukongere gukora ibyaha. Urakoze, turagushimiye kubahariye. Urakoze Mwami kubongeye intege n'inkomezi. Senze nizeye mwitegese Umwami n'umukiza wacu, amen. Nuko mwizere ko muhariwe, mukiri hano. Umuntu yoba amaze iminsi ariko ararira, umuntu amaze iminsi ariko araririra Imana, umenga ivyiwe ntibikibonwa, umenga ntiyari ikibiraba. Umve ihumure n'iryo, uhaguruke wizeye yuko yasezeranye ishobora no kubikora. Uhagurukana ayo marira yawe, uhagurukana ayo marira yawe, ko wamaze kuzana ibigabitanyo byawe imbere yayo, ko wamaze kubizana. Uvyereka Imana iriho kontrole dutu, iri kwirabiraba, iri kwirabigenzura, kandi iriho nk'umutabazi. None reka dusenga Imana, uyizigire, wizigire Imana. Yabwiye Zerubabeli, ababaye, abwira umusozi uri imbere yiwe ngo wigire iki wa musozi we. Reka dusenge Imana. Abagwaye muhagurutse, urizwa n'ingwara, urizwa n'ikindi cyo arico cyose, reka dusenge ivyizigiro bisubire ku Mana, kandi wizere kugutabara. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, uriho, witwa ndiho, niko wasubiye kwihishura. Uravuga ngo kandi nitwuhoraho, nduwo ndiwe, ndumutabazi, Imana y'agakiza kawe. Mana turagushimiye, turazi ko ijambo ryawe ridapfa kuzira ubusa. Amen. Ijambo ryawe Mana ntirishobora kuzira muri aba bantu bose ubusa, ariko rivugiye mu matwi yabo, kandi baryumvise, bumvise kuzanya ijwi rindi rishasha. Bamaze iminsi barira, aho abantu bahagaze bamaze iminsi bakuririra. Mana bibaza gutabarwa kwawe kuzova, baronamuye amaso ku misozi, barayonamuriye ku bantu, barayonamuriye hirya no hino, barabuze gutabarwa. Ariko uyu munsi Mana barahishuriwe ko gutabarwa kuva kuri wewe waremye ijuru n'isi. Uriho kontrole, uri kurabiraba, uri kurabisuzuma, uri kurabigera. Isaha yawe Mana niyi nyene, niyi nyene, ko ari wewe Mana. Iri jambo ryawe aba bantu ndabasengeye ico bakugomba ko kimwe bamaze iminsi barira, kimwe bamaze iminsi baririra. Ya misozi yari imbere yabo turayitembagaje mu izina rya Yesu, turayitembagaje ihinduka ibiyaya y'amarira. Haleluya. Wirura aba bantu Mana, wirura aba bantu, wirura aba bantu. Nta kintu kikunanira,
nta kintu kikunanira, nta carengeranye, nta kiriho. Remesha imitima, remesha imitima, ongera ibyizigira bawe, ongera ibyizigira b'Isirayeli. Mana baravuze ngo abantu bakwizigiye bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bongera inkomezi mu izina rya Yesu. Naho mwese ariko arabaca intege, bongera inkomezi, basubire kwiruka ntibaruhe, basubire kwiruka ntibaruhe, basubire kugurusha amababa nk'inkukuma mu izina rya Yesu. Mana ntagira uzohombera ijuru. Urakoze Mana, urakoze n'ijuru kuzoriduha, urakoze kuryugururiye twebwe. Haleluya! Urakoze n'iyi mitwaro ko yitembagaje, icubahiro n'ucakire kw'abagwayi bakijije kandi utabaye abarushwa kuko wumvise ugutakamba kwabo. Cubahiro n'inganje n'ivyo bihe bitazoshira, ugirwe mukuru tugirwe bato mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena, amena, amena. Musubire mu bibanza mwizeye, bindire gutabarwa kw'Imana.